Mu gashamba k'amashurwe meza cyane hakaba havuyemo umukobwa yarasa neza cyane, ariko tubona afise amapama mu matwi no mu mazuru, ariko akeraguza cyane araba akarere kuno gapanze. Mbese uno mukobwa ko yarasa n'umuzimu, ibi byo biraherera hehe? Umukobwa yatanguye kwizungagiza, amaze kwizungagiza noneho avamwo umukobwa mwiza cyane. Aho hariko ararengana umusore amaze kuraba avuga ati ese urya mukobwa sinogenda nkamwegera maze nkamuganiriza. Ubwo yatanguye kuvuga ati mukobwa mwiza umeze neza, maze umukobwa aramubwira ati meze neza ndashima, sinzi namwe uko mumerewe. Ubwo uko bariko baraganira umusore yamubwira yuko yarakiye ngaho rero kuri izo mpande abona umukobwa, abona kumenga byoba byiza aciyeho akamuramutsa, maze umukobwa ati urakoze cyane. Ati mbonye rero byoba byiza nje nkakuramutsa, maze umukobwa nawe amuhereza ukuboko babaramukanije. Ubwo akayo kanya gato yinyene kaciye umusore aramubwira ati ndashobora kuronka inimero yawe, maze umukobwa avuga ati nta kibazo nimero yanje ndayiguha. Ubwo yamwandikiye nimero, maze umusore abara yarogize aramubwira ati ndaza kugutelefona nk'inyuma y'iminota 30. Maze umukobwa biramushimisha ati uraza kuntelefona kweli? Ati ndaza kugutelefona. Umukobwa nabo yari yizeye neza yuko uno musore aza kumutelefona, ariko birangira umusore amwemereye yuko aza kumutelefona. Tugaruka hahandi nyene hava umukobwa wa mbere, maze twongera kubona haje uwundi mukobwa nawe kandi asa nk'uwa mbere. Ubwo nawe yari afise amapama mu matwi yeraguza, n'ayandi mu mazuru araba amazingikira impande zose araba kuntu zimeze, maze abakuyeyo ya mapama. Amaze kuyakurayo rero ntitwamenye ngo harakurikira iki. Ubwo nawe yatanguye kwizungagiza nk'uwa mbere, maze tubona ko abaye umukobwa mwiza cyane. Aba bakobwa bari amashetani kabisa. Ubwo umukobwa yatanguye kwigira neza, maze agenda ku rundi ruhande. Ubwo tubona wa musore kandi aho yaciye ahantu kugazembure, maze akurayo umukata barisumiye koka ngaho ku ruhande, mbese karagafurusana. Ubwo atanguye gukanwa haba haje wa mukobwa. Ubwo wa mukobwa amaze kumufata, wa musore avuga ati ubwo rero waje nino hose wamenye gute ko ndi ngaha? Umukobwa amubwira ati kubera ko wambwiye ko uza kuntelefona inyuma y'iminota 30, none ikaba iza yanarenze ukaba utarantelefona. Maze umusore amubwira ati nariko ndafata kano ka furusana kugira ngo mu nyuma ce ndagutelefona, ndabona ko ubu rero wamaze kuza nibigekenewe ko ndinda kugutelefona. Maze umukobwa arabwira ati telefone ubu nyene. Umusore amubwira ati ndagutelefone kandi mbona turi kumwe. Umukobwa amubwira ati ndashaka untelefone kubera ko wari wambwiye yuko uza kuntelefona, ndashaka kuntelefona akakanya nyene. Umusore yakorekeye kuri telefone za nimero nyene arabarazirabye kugira ngo ashobore kumutelefona. Ubwo aratelefona, maze itelefone igiye gusona, umukobwa agiye kwitaba, ariko umusore abarakufye. Umukobwa agumiza ku gutwi ati telefona, twavuganye yuko telefona. Yari ariko amuha itegeko yuko ategereza kumutelefona, maze umukobwa yongera gusubira kwitaba umusore ariko aramutelefona. Ubwo nyene bari kumwe. Mbese biragenda gute? Maze bakiko baraganira, umukobwa kandi yongera gusubira gukupa, ariko umusore asubiza ku gutu nyene yongera gusubira kumutelefona. Baganira bite, umeze neza? Nje meze neza ndashima. Ariko tubona ko byari ibintu bitanumvikana cyane mu gihe umuntu muri kumwe, ariko mukaba muri ko muratelefonana. Majini kabisa. Ubwo nyuma y'akanya gato babaye bakufye telefone, umusore abandanya kwinwera kagafurusana kiwe, ariko baganira banaseka. Twongera kugaruka kuri kagashamba nyene, aho tubona uwundi mukobwa nawe yaraje. Uno mukobwa agira gatatu yaje asa na babiri ba mbere, amapampa mu mazuru ayandi mu matwi. Ubwo yatanguye kweraguza impande zose, maze nawe abarizungagije ahinduka umukobwa mwiza cyane. Ubwo tubona wa mukobwa umwe wa kabiri, ubwo aho yarahagaze haba haje imodokari, havuyemo umusore atangura kumuyagisha, amubwira ati bite kuri ngaha kandi mbona izuba ari ryinshi. Maze umusore kwicanganya aba avuye mu modokari kugira ngo aganirize uno mukobwa. Kawaida yavuga ati umukobwa ari ngaha ano masaha kwa rino zuba byagenze gute? Umusore yamubwiye ati nitwa Israel, umukobwa nawe nitwa Snow. Ubwo umusore amubwiye ati ni byiza cyane kukumenya ko uri ngaha
kuri rino zuba ugiye kugira ngo dushobore kujana, maze umukobwa aramubwira ati iyo ugiye ntabwo je ariyo ngiye, ndashobora kuba ngiye ku zindi mpande aho utagiye. Umusore amubwira ati nta kibazo ndashobora kuhagushikana, ariko umukobwa nawe aramwankira. Ubwo umusore bamusabye nimero, maze umukobwa arayimuhereza, amubwira yuko aza kumutelefona. Umukobwa bose barahanye nimero, maze umukobwa amubwira ati nanjye ndaza kukurindira mpaka unterefonye. Umukobwa aba aramumwenyuriye. Umusore asubira mu modokari kugira ngo yibandanirize inzira yiwe. Tugaruka ku rundi ruhande naho aho tubona wa wundi mukobwa umwe yihindura kandi umwe yagira gatatu, ubwo bari kumwe n'uwundi musore. Umusore amubwira ati ngaho wataye amafaranga hasi. Umukobwa yeraguje hasi nk'uko ari amafaranga nyene yoba yataye, maze umusore amubwira ati nagutaniye bana. Umukobwa atangura gukubita wa musore kubera ko umusore byasa nkaho ari karamufyinatisha atazi n'uwo ari we, ariko kanya ka mbere bahuriye ngaha ubwo kanya nyene bakiri kumwe, maze umusore atangura kumubwira ati nitwa Silibaro, turashobora kwibwirana kubera ko mbona ndagusanze ngaha. Maze umukobwa aramubwira ati wa musore wereka kungora, urashobora guhurirana n'umuntu ngaha mu nzira maze ugatangura kumwibwira atanabishaka. Maze umusore amubwira ati nshaka ko tumenyana bisanzwe. Umukobwa aramubwira ati tumenyane bisanzwe kugira ngo bigufashe iki? Umukobwa yamubwiye ati ntabwo nshaka kuvugana na wewe, nta n'ubugenzi mfitanye na wewe. Umusore amaze kuvyumva arabura ico afatana icareka, ariko birangira umukobwa yigiriye. Ku rundi ruhande naho duhurirana na wa musore wa mbere, ubwo aje muhira aho yari asanzwe aba, ahurirana na wa mukobwa ati ntutinye ahubwo ingo tuganire. Umusore byatanguye kumutangaza ukuntu bahanye inimero bagahurira mw'ibarabara, ariko umukobwa akaba aza yamaze kumenya aho umusore aba. Ubwo umukobwa yatanguye kumubaza ati nibiki ko mbona warugiye maze ukongera ugasubira inyuma? Umusore ati ahubwo je byari bintangaje ukuntu uba wamenye ngaha. Umukobwa ati nategezwa kuhamenya kubera ko twamaze kuba inshuti. Umusore yabandanije kumubwira ati ko ntigeze ndakubwira aho mba, uba wahamenye gute? Umukobwa amubwira ati nategezwa kuhamenya ati igihe uba ufise inshuti ukaba mwamaze kuba abagenzi, nta mpamvu nimwe utomenya ahaba. Umusore amubwira ati ko ntigeze ndahakwereka. Umukobwa amubwira ati noneho ibyo ntitwobirandira ko twamaze kuba inshuti, ibyo ntitwoguma tubihagararako cyane. Aho byarangiye rero umukobwa amubwiye yuko yamaze kumenya ahaba, maze agiye kwisubirira inyuma. Umusore atangura kumubwira ati icyatumye ndaguhereza ino nimero nico ngiye kwicuza. Umukobwa amubwira ati ntugashavure kuba wayimpaye. Umusore amubwira ati ngomba ndayifuta ahubwo kugira ngo ntibizonantere n'ingorane. Umukobwa amubwira ati nubwo woyifuta uzo uyifuse iwawe, ariko iwanje ntabwo uzo uyifuse, je nzokongera ndagutelefone. Ku rundi ruhande naho tubona wa mukobwa aho yari karigende, ariko wa musore kandi umwe yari gumye amwirukako. Imwe yashaka ko amuha nimero ashaka ko baganira, yagerageje kumukurikira araba aho arengera, ariko ageze imbere yeraguje impande zose ahiga aho umukobwa yaciye, maze arahabura. Birangira wa mukobwa nawe amuje inyuma amufata mu mugongo amubwira ati wowe nibiki aho wahereye unkurikirana? Ubwo umusore yamubwiye ati nashatse kugira ngo tube abagenzi, uzi yuko nabonye umenga uno munsi urashavuye umerewe nabi, ushobora kuba ufise ikibazo ariko je umpaye nimero ndashobora kukuvugisha nkatuma ibibazo byose ufise ubyibagira. Umukobwa amubwiye ati ikibazo ufise ni nimero, zana ndayiguhereze. Maze umusore akora mu mfuko akaba arayimuhereje. Umusore aguma yicanganya amubwira amajambo menshi nk'uko ari umuntu w'umusitari, umuntu wahatari, ariko umukobwa akamuraba cyane. Sibero amaze kuronka nimero amubwira ati iyi niyo nimero ukoresha? Okay, reka ndayarogisa ndashyire muri telefone, hanyuma tuzohora tuganira, nibaze yuko atakibazo na kimwe bizoba biteye, umwanya wari wose nzokurondera. Amurahira ati nzokurondera nta kibazo. Maze umukobwa nawe biramushimisha kumva yuko azomurondera. Byarangiye uno mukobwa amubwiye yuko yitwa Dara, maze
Subaru nawe araryoherwa ati inzogusetsa kandi buri munsi nzokwama nishimye kuba nganira na wewe. Tubona wa mutipe kandi umwe yari yasavye inimero wa mukobwa aho yaramaze gushikana umukobwa bari bakundanye muri ghetto, yisanga umenga hari ikintu kiriko kiramukubita mu mugongo. Ubwo bose ntabwo bari borohewe kuko bumenga sinzi ibiriko birabafata bibakubita mu mugongo, aho umusore byarangiye asohotse yiruka, reka na wa mukobwa kandi asohoka yiruka. Ariko ku rundi ruhande tukabona kandi wa mukobwa umwe yari yamusabye inimero kumbe washitse ngaha gute. Sino yamubwiye yuko hano hantu ngo ari ahantu atokwibagira, ari ahantu heza cyane hatari nayaberanye. Maze Israel amubwira ati byagenze gute kugira ngo ube waje ngaha ko tutigeze tuvugana yuko ushobora kuza ngaha, twaherutse duhana inimero ariko sinumva ukuntu uba washitse ngaha. Maze Sino amubwira yuko ari ahantu heza cyane atoyoberwa na gato. Yegumye amubwira uburyo yashobora kuba yoba yahamenye, ariko umusore ntibyakunda yuko anabitahura. Amubwira ati ko twavuganye yuko uriho uza kuntelefona byagenze gute. Israel yamubwira ati ntakwemeye ko nza kugutelefona, ariko nari nkibyiyumvira ntabwo nari bwofate akanya kugira ngo nze kugutelefona. Sino yamubwira yuko rero ubu yigiriye kazima yamaze kumenya aho umusore wiwe Israel asanzwe aba. Ako kanya nyene Sino aba arigiriye, ariko ku rundi ruhande naho tubona Asbaro amaze kugera muhira asanga wa mukobwa Dara nawe yamaze gushika muhira. Ubwo Asbaro yatanguye kwibaza ati byagenze gute kugira ngo umenye ngaha aho sanzwe mba. Maze umukobwa amubwira ati hano hantu uba haroroshe kumenya cyane. Umusore atanguye kumubwira ati ko naherutse duhana inimero tukavuna yuko tuza kuvugana, hano hantu uba wamenye gute. Maze ndaramubwira yuko ari ahantu horoshe cyane kumenya, atakuntu na kumwe yari kuhibagira canke ngo ntahamenye. Ariko mwibuke abantu twatanguranye ko bano bakobwa ni mizimu, babona ahantu hariho hose. Umuhaye inimero aho mubwiye adresse yawe yose ategerezwa kuyimenya byanka byakunda. Ari nabyo byabaye kuri Subaru aho yatanze nimero, ariko birangira uno mukobwa Dara aje iwe amubwira ati okay sawa kazima namaze kuhamenya, reka rero nigire. Ariko ku rundi ruhande naho tubona kandi wa musore wa mbere aho yari yamaze kwatakwa kuri ghetto ye, aho umusore umuhungu wa mwene inzu yari yaje kumusaba amahera amubwira yuko se yamutumye aze kuyatora. Ariko umusore akamubwira ati ko tamahera afise. Batangura guharira amubwira ati ushobora kumvira mu nzu rero byanka byakunda kuko ntushoboye kuyiriha. Ariko bakiganira wa mukobwa wundi abaraje atangura kumubaza ati byagenze gute ko mbona ari karakwaka amafaranga nibiki menga ntimiko murahuza. Maze umusore wa mwene inzu abaramubwiye yuko uno musore amupangiye, ariko byase ko amuhereza amahera yiwe. Umukobwa amubwiye ati naba amafaranga rero urayafise, rabo yamuhereze. Umusore atangura kumusigurira amubwiye ati byagenze gute kugira ngo mwe mugendana n'umusore nk'uyu adashobora no kuriha amahera y'inzu. Ariko umusore amubwiye ati mane yacu sarisha. Ubwo amwegera amubwira bukebuke ati mbona nta nijana afise. Maze umukobwa aramubwiye ati naba muri ayo mafaranga nyene ufise. Amubwiye ati nta nijana afise. Maze umukobwa amubwiye ati raba mu mfuko w'inyuma amafaranga urayafise, hanyuma umuhereze amafaranga yiwe yigire. Umusore amaze gukora mu mfuko w'inyuma ahuriyana n'amafaranga, atazi neza ayo mafaranga yoba yagiyeyo gute. Umusore amaze gukurayo amafaranga yabwiye umusore wa mwene inzu ati mbe ushaka ndakurihe amafaranga angana iki ko amafaranga yawe ntayazi. Umusore yigize nk'uko umenga nta na kimwe azi, amubwiye ati gabanya amajambo timpereza amafaranga yanje ahubwo uri kurigira nk'uko umenga ntayazi. Umusore amaze kubyumva hungu yiyumvire ati ana mafaranga reka ndayamuhereze n'ubundi ni yare. Umusore ntabwo yarazi ngo amafaranga yavuye, ariko yatanguye kuyaharura kugira ngo ashobore kuyahereza uno musore wa mwene inzu. Mungu wa mwene inzu yaraje gutora amafaranga yiwe, maze ayamuhamufata nabi ati ari amafaranga ubona nuko ntushobora no kuyasanzaza, ariko akira amafaranga yawe hanyuma ugende unkurire urwamo. Umusore amaze amubwira ati reka nigire. Basigaye ngaho baganira.
umusore yatanguye kubaza umukobwa ati byagenze gute kugira ngo umenye ko mu mufuko wanje hariyo amafaranga, maze umukobwa amubwira yuko yabimenye kubera ko afise ubushobozi bwo kumenya aho ariho hose, maze umusore amubwira ati okay, reka twirekane n'ivyo bintu, maze umbwire ukuntu ushobora kuba waje ngaha usa neza, umukobwa mwiza nka wewe kuba uri muri zino mpande zose byagenze gute? Maze umukobwa aramubwira yuko ari nk'umumarayika yaje muri ako karere, amubwira yuko hari n'abandi bakobwa babiri basigaye bavukana. Umusore niyumva umenga ntibitahuritse, ariko abandanya amubwira ati ndashaka kumenya neza byimbitse, umbwire aho woba uva kubera ko birangoye gutahura. Umukobwa yamubwiye yuko avuka muri kino gisagara nyene, ariko umusore byaramutangaje kumva ko umukobwa ntashobora kumubwira neza aho avuka. Muce mwibuka yuko hari n'abandi bakobwa babiri, umwe yitwa Dara n'uwundi yitwa Snow, nabo babandi bakomeza gutesa baba sore, umwe Sibaro na Israel. Umusore yabandanije kuganira n'umukobwa amubwira yuko nawe yifuza kuba yamenya aho uwo mukobwa aba kubera ko yumva ari nko mw'iparadizo, maze umukobwa ati urahifuza umunsi umwe tuzojane? Maze umusore aramubwira ati ndahifuza, uzi ko nogaruka no kwirirwa ndashugurikira ngaha ndiha amafaranga y'inzu, uzi ko nari nayabuze ariko birangira nawe unyigeze yuko hari mu mufuko amafaranga noba naribagiye. Tugaruka ku rundi ruhande aho umukobwa yari yibereye mu nzu, aho wa musore asanzwe arara muri iyo geto yiwe. Umukobwa yagumye amuraba amwihweza gushika buce, aho bumaze guca rero uwundi mukobwa nawe yongeye kuza. Uwo mukobwa yaje akaba yari Snow, ubwo yamubwiye ati we urazi icyatuzanye ngaha, uriko urarondera iki ngaha? Ndabona wamaze kumera nk'uriko uramukunda. Maze umukobwa ararahira yuko atabwa mukunda na gatoyi, ariko Snow amubwira yuko icyo baje gukora mission ari yayindi nyene atagihinduka. Ati bigenda gute kugira ngo uce ukunda uwo ubonye uri wose? Maze umukobwa arahakana yuko atigeze amukunda, ariko Snow amubwira yuko aha hafise imisi ibiri niyo mama yavuze yuko dutegerezwa kuba umwe wese yajanye uwiwe. Maze umukobwa aramubwira ati je mu misi ibiri ntivyokunda, ahubwo mume indwi zibiri kuko nzobisaba mama. Ati mama yavuze yuko ari indwi zibiri gusa, ari imisi ibiri gusa, none nawe urasaba indwi zibiri, vyogenda gute? Kandi ndabona neza yuko watanguye kumukunda, utegerezwa kubikora mu misi ibiri nkuko twabisezeranye na mama. Ubwo umusore aho yari asanzwe ari aryamye yumva urwamo mu hanze ruvuga, maze arasohoka amubwira ati uri kuvugana nande? Nibiki byabaye ngaha? Yiraguje araba hose ariko abura uwo bariko baravugana. Umukobwa yatanguye kwisigura amubwira yuko hari ibintu nyene byari byamucanganije mu mutwe, asa nk'uwari kariyumvira, ariko bwari ububeshi. Yatanguye kumubwira ati konse byagenze gute ko waje ngaha utanambagije? Wari uzi yuko uhansanga? Kumbe icyo umusore atazi nuko umukobwa yaraye ngaho ijoro ryose, ariko umukobwa nta na kimwe yarazi. Umusore yabonye bimaze kugenda uko, maze abifata nk'ibisanzwe amubwira ati karibu indani. Ubwo bamaze kwinjira rero tugaruka mu kandi kanya aho bari basanzwe bariko barafungura. Umusore yamuhereje agasamaki yari yasanzwe yatetse, maze umukobwa atangura kuvomisa. Ubwo atangura kumubaza ati nibiki habaye ibiki? Umukobwa amubaza ati niki watetse? Ati ni samaki. Umukobwa amubwira ati ko atasamaki, ariko tugaruka ku rundi ruhande rwa Snow ari kumwe nande. Tubona umuntu yari ari mu modokari ariko ntituramumenya neza, uko akaba yari Israel. Ubwo batangura kuganira nk'ibisanzwe. Ubwo rero umusore batanguye guharira. Snow amubwira yuko ategerezwa guhagarara ngaho ntagende iyo yarasanzwe agiye, maze Israel amubwira yuko ategerezwa kugenda kubera ko yamaze kubitegura yuko ategerezwa kuja. Kumbe umusore yaragiye kubona nande, yaragiye kubonana na wa mukobwa bari basanzwe bakundanye. Amubwira ati ubu honye umubiri wanje numva utameze neza, hari ico niteguriye. Maze Snow aramubwira ati ntukagende hariya. Israel amubwira ati ko ategerezwa kugenda kubera ko hari ikintu ategerezwa kuja gukorerayo. Maze umukobwa amubwira ati niyo ukagendayo uraza kugira ikibazo, kubera ko ndakubujije kugenda hariya ariko ntuyumviye. Reka ariko ndashaka ukuza kuntelefona inyuma y'amasaha 2. Maze umusore avuga ati umukobwa ambuze kwigira iyo nigiriye, ntazi neza gahunda ziwanje. Ariko amaze kwigira inyuma gatoyi asanga ipine y'inyuma
yatobotse. Agiye guhamagara abagenzi biwe kugira ngo bashobore kuza kuyimuhomera, ariko bihurira nuko umukobwa bakundanye amutelefone amubwira ati bite sheri, iti ndaje nakererewe ariko ndaje. Ubwo umukobwa ariko aratelefona nawe amubwira yuko yagize ikibazo ahubwo ko yamaze kujyanwa mu bitaro. Umusore byaramutangaje cyane kumva yuko umukobwa bakundanye ko yoba yagiye mu bitaro, atangura kwibaza wagiye mu bitaro bigenze gute. Umusore byaramutangaje ko ntiyabyemera. Umusore yatanguye kwibaza ati mbese n'ibiki byo bibaye, ariko umenga ko biri kose ujya mukobwa yewe yarabizi ko ikintu yarambugije kujyayo, ariko birangiye ntanagiyeyo. None umukobwa ngo hari ikibazo yagize. Aha akaba ariho tugarukirije kino gice, maze duhurire mu gice kizokurikira. Raba neza ko wakoze subscribe nusanga utarabikora ubikore kugira ngo ikindi gihe cyose tuzoshira ko igice kimwe canke aka recap nka kamwe uzoshoke ubibona. Like, comment, share byose iyo mubikoze biraduhimbara. Ciao ciao.